numva ko nabwiwe nyine utuntu Rambo dari mu rukundo oh kiragoye ariko aratwumviriza ukavyanga asha navyo mpakanye kandi nivyo nemeye nivyo wemeye mugabo usanga ari gwa rukundo rwa soka ababizi nawe tu entre abantu babiri ni hatari ucabona rero sheri wiwe yafatanye na Shani Queen burya ni coroshe gukundana n'umuririmbyi canke umu public figure ahubwo si coroshe gukundana n'umurimvyi mu gutamutahura si nibindi byose biroroshe gute rero kutamutahura urashobora kuba umutahura ariko ukagerageza kumutahura bika sindashibaza kubera ko je nkanje location zose imba ndimwo yego abahari ndaremeye ndivuye wategereza birangiye nawe ni wari kuva ngaho utarivuze abarinzi twebwe turakora kandi cyane ahubwo ico dusaba guverinoma itahura abarinzi itahura n'ivyo turimwo kubera ko twe tudashigikiwe na guverinoma biragoye kugira tuzobashe kuronka umusaruro uvuye mu bikorwa byacu mu babwenge biragoye cyane hajya abandi guverinoma nizo yizabashigikiye kugira ngo bagere kure n'ubu Burundi ni bugirana amasezerano yo tiburabe murimbi ongazo kwitahita ace yubaka inzu hajya n'amasezerano ya YouTube n'umuririmbyi cyane n'amasezerano ya YouTube na guverinoma kubera ko umurundi wo ngahagiye ku monetize YouTube amaze ko umuririmbyi ya monetize YouTube avuga ati ndo murundi arahari canke barahari gusa ntibivuga no kugira monetize YouTube yawe urondera umuntu w'umujamari wa muri Amerika akakumonetize bisigura iki hari ahantu tutaragera kugira umuririmbyi abashe kubenefisia ibikorwa byiwe mvabwenge yes nuko ni Rambo 2 mu kiganiro ingabirano yanje ni Rambo 2 kuri 91 n'ibice bine ni Rambo 2 kuri West tukaburungu Irebe FM kaburungu.com ni Rambo 2 muri radio mvirizwa nandi ma radio Irebe FM the big house in the town neza kubwira yuko yo Sara ataje mu kiganiro ingabirano yanje yes ni Rambo 2 turi kumwe tugira ko tunamwakira mambo vipi tonto safi umeze neza c'est bon amakuru yawe ndashima Imana nta muntu arakubwira ko wavukiye hanze wapi nibirashika nta numwe arakubwira yuko basi vyiza waje kwibera hanze izo ni ndoto umuntu abafisore wese tu no bikubwiye bakwifuriza maybe wabivuze nko bizi gusa sinavukiye mu navuga Tanzania yego nizo ndoto zawe zo kuja kuba hanze no I like my country bro haja uko ndikira iki igihugu cawe Rambo kubera ko ndakimaze imyaka mike cyane je naje mu Burundi muri 2012 yifuza kubona Burundi mba sindabuhimba urashaka kumva bwa buryohe bwayo yes ni Rambo 2 neza na neza Eliezer araza kutwibwira mu buryo bwagutse ni Rambo 2 ni Rambo 2 yavukiye hehe ni Rambo 2 afise inkomoko hehe ni Rambo 2 muri rusangi ubuto bwiwe vyagenze gute isange mu muziki bimeze gute kuri Rambo 2 ubuzima bwiwe Rambo 2 ni imfura mu muryango w'abana bane mvuka mu ntara ya Muyinga yego Rambo 2 yavukiye Tanzania afise abavyeyi bose natanguye umuziki Tanzania aho novuga ko 2014 nageze guhendwa n'abagenzi banje tugenda Tanzania tumaze kugera Tanzania ahantu bita Tabora ako makazi matatu siko tugiye gukora ibintu bizima usanga kameme tugiye kuba nk'abacakara mu boss nakorera sasa ifise kabare barari ba makaraoke akazi twakora ntikari gashemeye nagiye kwisanga mu muziki novuga ko wambohoye novuga ko umuziki wagize icondi kuko umuziki ni watumye boss andi baravuga ati we ntukwiye gumukora bino ano makazi yandi yego ifo kugenda bandanye wanyu bandanye tara yawe umuziki wangize icondi uyu munsi yes tusubiye inyuma gatonyi uwo twibwira amazina yawe yose muri rusange amazina yanje yose nayo hari n'abavyeyi yabana Rambo nayo hari n'umuvyeyi mazina ari na kade amazina naho n'abavyeyi twangenda Eliezer akongenda Rambo nari hari n'umuvyeyi so papa wanje yahoze ari umwe muntu wazanga bazi igihugu ugamba bamwita Rambo
sasa maze kumza arashavuga ati ni Rambo wa kabiri. Umvise rero Rambo wari la fois passé mu kiganiro twari turiyumvira ati burya Rambo tuzomutumira tubwire kajya ka 2 aho kavuye ako ka 2 rero naho kavuye papa avuga ati Rambo wa kabiri. Hajya nawe ifura yawe ni Rambo true. Nazi mba kuna shinongera ko nini ngwanye yes nuko ni Rambo 2 turi kumwe mu kiganiro ingabirano yanje reka tukubwira ati turishimiye kukwakira abantu nandishimiye ko ndi kumwe namwe uturamukiriza abantu bariko baradukurikirana kuri 91 n'ibice bine ndabagumbiriye cyane yes nuko yamaze kwashika Rambo 2 neza uri kuratubwira utubwira ukungene ivy'imiziki cyane kuririmba wavyisanzemwo aho uwo wakorera yavuze ati ko biri kose warafise impano yo kuririmba genda mu gihugu canyu ushobore kuyivyaza umusaruro kuyagura vyaciye bigenda gute ushitse mu gihugu vyarakoroheye vyagenze gute ugishika yari ntambara itoroshe cyane je natanga umuziki mfashwa n'umuntu bita Semaji ni journalist wo kuri radio y'Tanzania niwe yamfasha ndi no mu Burundi kiwacu twebwe kuva mu Burundi uja Tanzania nta mpaka urimo wona muhamagara ari hari ati hano ndakubwira ka usimbe barabara tu niyo mpamvu n'ikirundi canje muraza kumbabara kidogo nta kibazo acha mpuza n'umuntu bita NJ n'umurinzi w'umuyinga aririmbye indirimbo utujede navuga ko ari we yamfashe ukuboko kugera ahantu uyu munsi urinjiye mu muziki neza watangwe kuwinjiramo ryari uravuga ati ubu rero ngira ndabigire akazi ubu rero ngira ndabigire ubuzima umuziki nawe utanga akazi 2018 2018 no hatanga umuziki nk'akazi ariko indirimbo nahereye ko sinashize kuri channel ya YouTube ko sinabwameje by'ama YouTube byari mzenda nyengezi ngata aburikire kugira yishire ku bunye peut-être bivanye na production y'ico gihe na studio nabo narayikoreyemo abize umuziki uno munsi si umuziki twumviriza ngaho iwacu gusa umuziki dushira ku isoko mpuzamakungu ifo kushaka umuziki kwije quality kwije byangombwa mba niyo mpamvu umuziki izo ndirimbo sinabasha kuzisha ku mutima tukiraho nyene Rambo uvuze ati indirimbo ikwije vyangombwa turashaka ubwira bari ko baradukurikirana mbe indirimbo ikwiza vyangombwa ryari abari indirimbo uvuga ati irera kwije ivyangombwa ni ryari ibikwije vyangombwa first of all Jenny baza cyane kuri audio video ni bisanzwe yes hajya video uvuze ko ari bisanzwe hama ajya ama TV ari international achakina ama video asa nabi no guhakararo k'indirimbo nyinshi cyane ziri on top atana ama video zifise ni nyinshi cyane ako nagomba kugiza kuri ufise video plutôt audio imeze neza ikwije quality ikwije bisabwa urayidandaza hari hose audio warizi ko ushobora gukora video y'imiliyoni nka 5 canke 10 sivyo ndimbi gakwita soto ako akura audio imeze neza ndimbi kagenda kagera kure no guhurira bwici ariko turaho nyene hariho aho itazogera hariho ama TV utazibonako kubera yuko nta quality ya video ufise nizere ko byo bikiri wacu gusa aho umuntu yumva yuko jewe inza kugira valere aruko indirimbo yanje iciye ku televiziyo runaka biracari wacu gusa ariko umuntu indirimbo yiwe iza kugira valere mu gihe indirimbo iri mwakurikiranwa ku ma platform yiwe atandukanye kuko je wene wavuze indirimbo kuri channel yawe bien sûr baza kumbona kubera ko nta kwiza visibility y'abantu nkeneye ko bambona nza kumva menga ndi fier ariko abandi baririmbyi visibility yabo ikeneye ku ma platform yabo gusumba guca ku ma televiziyo akomeye yes mbe televiziyo ikomeye ni uvuze televiziyo ikomeye sinagitahura ama televiziyo akomeye ni ya ma televiziyo uzobona ati inya kabisa iragera kure tuvuze kugera kure ni ya televiziyo no mu bindi bihugu ashobora kwatsa imbonesha kure yiwe akavuga ati shira kuri chaîne naka indirimbo warizi kushobora kubona indirimbo nyinshi kuri televiziyo dufate nko kuri za Al Jazeera France 24 tukabona indirimbo ako muririmbyi ntunamufatira mu mutwe ariko mu gihe ukurikirana ibikorwa byiwe umuririmbyi kugira umumenye umuntu amukurikirane nuko d'abord ubuzi platform ziyo ukabona biography yiwe umuririmbyi no kuburyo namubona image ukavuga ati wakumbeje ni wa muririmbyi runaka ko nagomba kugiza ukuri cyari indirimbo usanga nyinshi tuzi ariko mu bavuga ati umusani wo mu kihe gihugu ntumenya no kuvuga icyangombwa ku muririmbyi ni platform ziukungene zihagaze gusumba uko aca ku ma televiziyo like abantu komenga sindahu muri kuraha ntahuza neza Rambo none ndakubaze umuririmbyi
tureke dufate wanashaka no ngaho iwacu Yego. wana ibitaramo ngaho iwacu sikirenga ntitwavuga ko ibitaramo byotunga umuririmbyi 100%. Bimaze ko bitotunga umuririmbyi 100%. Platform y'umuririmbyi uremera ko mu bindi bihugu platform itunga umuririmbyi cyane gose. ni naryo tongo giwe d'abord. Niryo tongo giwe. Twebwe mugabe bivanye sinzi reka tuvuge zone twa turimo zone geographique twa turimo je ne sais pas nkeka n'iterambere ry'umuziki ritaragira handi twebwe abanyamuziki twifuza. Yego. Birashagoranye kubera ko iwacu umuntu ashobora kuba afite indirimbo 10 mugabo wo mubaza ati bamaze ko muri n'umuriyoni tabikwereka umwe tuza kumatubona ku platform atakamaro kazo. Yego. Ariko harabandi bantu agisohora indirimbo imbere yuko inaja kuri channel ya YouTube hari izindi platform aba yamaze kudandaza. YouTube is to like kugira umuziki ushikire baje abantu basanzwe. Uvuze ati yuko ngo umuziki ku buryo ngo ubona yuko umuziki wacu mu Burundi utaratera imbere ni ryari none Rambode azobona ati umuziki wacu mu Burundi warateye imbere kuko uje kuraba uza gusanga iyo myidogo no kuva za 2005 2015 2020 igumigaruka none ntituratera imbere ni ryari rozovuga ati turateye imbere. Murantunga si publicité ngomba nkore ariko kimwe gusa abarinzi twebwe turakora kandi cyane ahubwo ico dusaba guverinoma itahura abarinzi itahura n'ivyo turimo kubera ko twe tudashigikiwe na guverinoma biragoye kugira tuzobashe kuronka umusaruro uvuye mu bikorwa byacu mu babwenge biragoye cyane. Hajya abandi guverinoma nizo yizabashigikiye kugira ngo bagere yes n'ubu Burundi ni bugirana amasezerano na YouTube urabe murinzi ongazo kwita yiti ngwacha yubaka inzu hajya n'amasezerano ya YouTube n'umuririmbyi cyane n'amasezerano ya YouTube na guverinoma kubera ko umurundi wo ngaha agiye kumonetiza YouTube amaze ko umuririmbyi yamonetiza YouTube yavuga ati ndo mu Burundi arahari canke barahari gusa ntibivuga no kugira monetize YouTube yawe urondera umuntu w'umujamari wa muri Amerika akakumonetiza bisigura iki hari ahantu tutaragera kugira umuririmbyi abasha kubeneficia ibikorwa byiwe mbabwenge. Yes, ni Rambode akubwira ati hari ahantu tutaragera ariko Rambode turemenyeranya neza yuko hari aho tutaragera ariko hari aho twavuye cyane like cyo nagishima ni kintu uvuze yuko ushima mu buhe buryo. Ndagishima cyane kubera ko icyambere abajournaliste tunabashimiye cyane mwarahagurutse cyane kuko muri mu bantu bagwanye intambara nyinshi kuko ahantu wacha hose mu iyo myaka iheze gatoya usanga mwavuze indirimbo zo ngaho hakujya Kagera aho hakujya Ruvu niyo muziki yari iganje ngaho mu Gisagara ariko gake mwagiye abarundi mu ba creative amoti kundi ivyanyu ubu kiragoye kugira ngo indirimbo y'inyarwanda cyane umva rero tufise turimo travel tufise naho turimo turaje kandi ufise n'icizere yuko naho dushaka kugera tuzohagera. Nuko ni Rambode ubona neza yuko Nana arafise igicapo ashaka gushikana umuziki ndundi kandi arabona ati uko biri kose ibi bintu ndashobora kuba atari je nzobikora ariko abari nyuma yanje bagazoshobora kubikora. Bien sûr. Ni Rambode neza turabona haciye imisi 10 reka tugaruke kuri carrière y'umuziki wawe Rambo. Urashize indirimbo hanze Nosara. Indirimbo Nosara iraje mbega uko washaka canke we expectinga yuko abantu bayakira niko bayakiriye. Novuga ko turacari mu ntango ako ndashima ko biri kose kubera ko indirimbo imwakirwa neza imwakirwa neza ko feedback zose mbona zimeze neza cyane novuga yuko indirimbo yakiwe neza mu bantu. Nana jenshi ngira ibibazo byinshi aho hantu. Yes. Sawa. Ubona yuko azaye nkuko ariko arabivuga ni urugero rwiza mugabo aho twifuza kandi n'ubu turashika nkuko ariko arabivuga. Ubona yuko ni indirimbo Nosara ikoze ama image meza kandi indirimbo itambika y'urukundo imeze neza ariko nashaka kumenya Rambode ukoranye na Shani Queen. Yes. Shani Queen novuga gutse no muri legend muri carrière yaba mama canke y'abakobwa baje mu muziki ndundi. Kubera iki ko mbega Shani Queen vyarakoroheye kugira umutore cyangwa kugira avuga ati reka tugene dukorane byagenze gute kugira ngo Shani Queen mukwane igikugwa cyane nk'iki kimeze neza gutyo. Shani Queen ntiroshe gutora. Bitandukanye nuko nakuze mfana Shani Queen kubera ko Shani Queen sumuririmbyi zomenya ko ashoboye kuya ko yagiye muri studio. Shani Queen kurimba n'ibintu vyiwe bimurimo n'ibintu vyiwe nakuze mfana Shani Queen cyane wanashaka atavyazi
tukimara gukorana indirimbo na Davis Morris burundu Shani Queen yarayikunze cyane aravuga ati ako gahungu nakahe kumenga karimvye ibintu byanyoheye tukiraho nyene ntaguciriye iyo feedback warayironse kuva iwiwe nyene aravuga ati nuwahe uyu muhungu. Yes yabiganiye Davis Morris kwa yari sanzwe n'umugenzi wiwe Morris acabimbwira cyangwa ati uzi kujya muhungu asanzwe nagufana icyo ngombwa ko Morris aduhuza sasa maze kuduhuza turaganira ndanamushimiye cyane Shani Queen yaramfashije ko je nashatse kumubwira ati Shani nokora gute kugira je nawe dukana indirimbo arambwira ati mwana muto numvisha ufise impano reka ndagufasha. Yes nta nikindi kintu carenze ngaho nta ABCD aho byati reka ndagufasha. Yes wow urakuranye na Shani Queen rero Shani Queen uko ndabivuga afise itafari yashize ku muziki ndundi like nawe uracaye mu ntango mugana urafise itafari uri kurashirako rero ndashaka kumenya ni experience cyane ubuhinga cyane keke wamwigiye ko gukorana na Shani Queen haba muri studio haba muri shooting ni keke kinini uvuga ati je kinara kimwigiye. Shani Queen turekane n'ivyo byo kuvuga ngo kwa turi muri studio canke turi muri shooting Shani Queen avaye ko tunakorana yarampanuwe aranyibwira ati mwebwe mutaraza mu vy'umuziki yarambwiye ama challenge menshi bagi bahura nayo yatumye uyu munsi ibintu bitaragira aho byari kwa biri umwanya arambwiye ati ukwiye gukora uko umwana muto ugira uzogera naha like Shani Queen ndamufata nka role mudo wanje kubera ko yarampanuye yambwira amajambo menshi y'ubwenge mu muziki nakanatsinda arayazi arazi aho bipfira arazi naho umuntu ashobora kuba yogorora arazi iyo bavuye naho muziki ugeze uyu mwanya yanavuga ko ari umuroro mudo wanje. Wow urumva yuko urumva ico kintu nana burya ukoranye n'umuntu n'umuroro mudo wawe ari ukuntu umenga urashigikiwe gusa kugendana nawe ibaze rero mukoranye muri carrière yiwawe nawe arayigusanzemo no kuvuga urumva yuko urashigika uravuga ati uko biri kose ibi bintu ndiko ndabikora hari umuntu ashobora kundaba nka role model wanje arambwira ati ahantu wakosheje hahindure cyane gose biba biryoshe ariko je ndashaka kubaza Hambo de Nosara irasohotse ariko niyo ndirimbo utanguranye ino 2024 Nosara kubera iki gutangurana featuring gutangurana uri wenyene umwese mu muziki bafise kungene yo Korean ibintu byarangiye mu ndumva kumenga no tangwa na Shani Queen na cyane ko ndozi izo chance bavuze ati sishobora gufisha usa ayo mahigwe kandi ya profit. Ni 2023 kuri Rambo 2 yari imeze gute umwaka wa 2023 2023 novuga ko nawe wagenze neza kubera ko nakozemwo ibikorwa bigera muri bibiri ntihenze kandi novuga yuko navyo bifise ikintu byahinduye bifise naho byagejeje izina ryanje. Ni 2024 iratanguye haciye igitangura imaze nk'amezi 3 urashize indirimbo Nosara hanze twitegekire muri 2024 ya Hambo 2 turashaka kumenya calendrier ya Hambo 2 imeze gute ibikorwa bizoza bikurikirana gute kutanguranya ama featuring azoza arangahe bimeze gute kuri calendrier ya mu mwaka featuring ndumva irabaye iyo irakwiye. Yes na yindi zosura ko uyu mwaka no nta yindi ubu ni na cyane ko mfise indirimbo ziga muri zibiri ndanahije kuri codinga bientôt ndatangura gufata amasanamu. Ni Hambo 2 ashize hanze Nosara ari kumwe na Shani Queen umwe mu bashize itafari ku muziki ndundi muri rusangi novuga yuko ni turufu ku ndirimbo yawe ni turufu kuri carrière yawe ariko turashaka kumenya muri ko mukora gute muri team Hambo 2 kugira ngo Nosara igere kure bimeze gute kugira ngo Nosara ishobore kugera kuri vya bindi twatanguriye ko ije kuri za platform zikomeye cyane kuko dusanzwe turezirwa zifise. Turashaka kumenya rero kungene muri ko mukora gute kugira Nosara igere kure. Mimi na timu yangu tunazidi kufight tubandanya tugwana kugira urabizi inka sinzi umugani bakunda guca mu Kirundi inka ivyaye ngo naho mwongera inka yavyaye muci nana so timo turagerageza tugira tsabe igikorwa cyogeraho kigeze yabifise kuba byohindura byinshi kwizina ryanje niyo mpamvu turakoresha nguvu je na timu yanje. Feedback abantu wabona bayakiriye gute abantu bakubwiye ni yihe feedback waronse uvuga ati inyakabisira nteye intege ikintu cyambere cyanteye intege
nuko bitaratungana yego narose abantu benshi bamwe barandondera bifuze yuko twobandanya na urugendo rw'umuziki mu nzira zo kuba twofashanya umva cyo ni ikintu cyambere no kwishimira muri jewe uvuze abantu ni management canke ni n'abantu gusa beri ngaho tu bisanzwe na management babafashanya no muririmbyi ego donc inyuma ya Nosara Rambo de twitegeye yuko ashobora kuronka management yes wow aho turashobora kubonamwo pourcentage nk'enyi za Shani Queen hamwe bo nivuze nk'enyi kubera yuko harimo tara yiwawe yakubonyemo Shani Queen rero kucumwishigikiza naco nyene ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu cizanana burya iyo ukoze ikintu ugayikorana n'umuntu premièrement ari role model wawe en plus unafise tara unabikunda hari imiryango yiyugurura nawe utashizemo ingufu yes ni Nosara igiye hanze Rambo de turabona neza yuko amashusho wayakoreye ino mu Burundi inspiration wayikuye hehe kugira ngo ushobore kwandika Nosara vyari bigenze gute sinovuga ngo nakuye inspiration hehe byanje mutu kujya umuntu abajyanya kumva idiraje kumva kamelodi karaje kumva tujambo turaje nye turukundo kandi nakubwiza kuri umuntu yandika amajambo bivanye nibihaba ari imwe nyene ako bintu wibereye muri situation y'urukundo canke waganiriye n'umuntu kumva yakubwira tujambo twiza ya kacukoro kimitaro kumbiraje ari myinshi Rambo de ninde ari yakubwiye Rambo navyo ndibuka gusa cogera muri situation imeze neza vra numva ko nabwiye nyene utonto Rambo de ari mu rukundo kiragoye ariko aratwumviriza ukavyanga asha navyo mpakanye kandi nivyo nemeye nivyo wemeye mugabo usanga ari gwa rukundo rwa soka ababizi nawe tu entre abantu babiri ni hatari kucabona rero sheri wiwe yafatanye na Shani Queen burya ni coroshe gukundana n'umuririmbyi canke umu public figure ahubwo si coroshe gukundana n'umurinzi mu gutamutahura sini ibindi byose biroroshe gute rero kutamutahura urashobora kuba umutahura ariko ukagerageza kumutahura bikanga sindacibaza kubera ko je nkanje location zose imba ndimwo yego abahari ndaremeye ndivuye wategereza birangiye nawe niwe ari kuva ngaho utarivuze gusa ikintu c'abaririmbyi aho usanga hari nka batanu umwe wese agaca yibaza ngo ni uvuze ni jewe yiyumvishe tu ni wewe nyene cyane gose ni Nosara ije inyuma y'indirimbo kiradukeneye urabona neza yuko ni indirimbo patriotique ni indirimbo idahurira cyane n'ibintu vy'inkundo ni indirimbo ubona neza yuko yigisha gukunda igihugu abantu ni indirimbo Rambo de yandikiye yes jende yandikira yego kiradukeneye yarimo amajambo novuga ati yofasha abantu bari mu gihugu n'abatari mu gihugu mbega kugira uyandike yoyo nayo nyene wari wijyamiye umva kamelodi canke ivyo vyagenze gute kugira uyandike indirimbo genda yandike before uko je ntangura kuririmba hari indirimbo yitwa amahoro naririmbye amahoro yes cogenda nahawe akazi reka navyita akazi canke deal nishira hamwe sinzi ndayivuze ko nabandi ari kure promo nta kibazo ari igiwacu mu Burundi yategezwe gukunda ivy'iwacu ishiramwe bita Copede cogenda bari baje muyinga baje kwigisha ibintu bijanye n'amahoro yaca muri iyo ndimbo amahoro je novuga ko amafaranga ngana n'umuriro natanguye kuyatunga ndayavanye mu muziki cogenda bara mu mufungo ejo muri simu kungine umudeje sasa yanyandikiye ambwira ati mzee ni sawa mzee fresh mbonye yanyandikiye cyangati maybe uko biri kose agomba nyumvireho kandi chama nateganya iyo ndirimbo ako ndarindira yuko ngoma ndabura indirimbo kiradukeneye yaje inyuma yo gufata umufungo hama umuntu yaguhaye umufungo arasubira arakwibuka tuko biri kose agomba nkomere indi kanje muri stage mbonye atevye so indirimbo ndayisohora nawe novuga ko byagenze neza ko yaragize n'amahirwe yo kuja mu ndirimbo zahagana ibisangano award n'ubwo tagize kureme ndashima ko byagenze kose ariko ubutumwa nashaka gutanga na utanze ubutumwa wibutsa ubwari buri mu ndirimbo kiradukeneye abantu ubibutsa bwari ubutumwa bumeze gute na cyane
igihugu cyacu ni igihugu cyaciye mu mateka navuga ko atari meza twebwe ugaruka ntabyo tuzi d'abord turabisoma kandi ntibinyegeje ko biri mu bitabo mu archive y'igihugu so namwe nderekana mvuga ati yamara twebwe abajene twarabonye kuri basogokuru bacu aho vyafiriye twebwe turakwiye gushiramo inguvu kugira bimwe bica canke bonona tubikosore ni Hambo de neza ubona yuko mu muziki ndundi nana hari ikintu ndiko ndamwumvamwo arafata umuziki ndundi akagerageza akawusanisha no gukunda igihugu cyane gose ego. You know I love you so that's why I need you by my side. Niyo hazobi Guantanamo riskenda zemeye nzogerayo ichahanda chemera hiko sanda gemera aho bigeze nkwiye gupfungwa burundu nkwiye gupfungwa burundu. Thank you Sisi. Wow. Yes, nuko neza nana turabona n'umwanya uri kuratujana ariko imbere yuko dushobora kurekura Hambo de reka twitabe uno munywanyi gusa umwe gusa tumwaka bonus neza ganira na Hambo de Rebe FM. Allo Rebe FM. Oh la la ga telefone carence ariko Hambo de neza imbere yuko tukurikura uyu yanditse ati reka dugusomera ubutumwa bugufi. Uyu yanditse ati bite mwiriwe neza ndi Ibrahim ngaha ikiriri. Irebe FM.